aya mazu yose 28 tucyugurura kugira bazifate inyuma y'ukwezi kumwe gusa izi nzu zose zari zifashwe n'aba diaspora ico rero kikaca kibinzira nziza kubera baba diaspora bari hanze batanguye kurema kubera beshi novuga ati igituma banyizera igituma bipfuza ko ari genda bubakira nuko genda mu diaspora nabaye muri Australia mba no muri Australia imyaka 15 rero ndazi miruho bagira mu kuronka ya mafaranga ndazi ingorane bahura nazo rero sinoza ngaha ho kugira ukemure cya kibazo hanyuma zisubire muri ya matati za ngorane rero nico niyemeje ubu ndakira aba diaspora bose bipfuza ko ndabubakira abaruza ku giti ciwe arabashaka ko tububakira mu migwi ivyo byose ndabikora kanabafasha kuronka ingurane mu mabanke zo ngaha muri izi banke zo ngaha mu Burundi hambavu y'ico rero iyi projet urumva ni projet itanga akazi karenga novuga ati ku munsi dukoresha abantu barenga 400 urumva ni projet zohera dutanze akazi karenga 1000 Chuti mukunzi wa Indundi TV nko kuri kurayibona ndi muri quartier Miroir ya quartier benshi bamye bivuza yuko bohita quartier niyo nsaba bivanye nuko yabaye icitegererezo cy'ugwaruka gwinshi hano mu Burundi ndetse no makungu ariko kandi urabizi yuko twigeze kuganira na Amarira Fabrice umugambi wa Kamensi Burundi ubwo twaganira ku buzima bwiwe uribuka kari wa mujene wa mbere yahagarara kuri stage yahagaze ko ibihangange ku isi nka Obama n'abandi bagiye tandukanye uramwibuka bimwe vyabaye mu nyuma yaho aho wabonye nyene icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi aza mwakino kibanza hari byinshi bayaze hari byinshi byabereye hano hari byinshi byagiye biraba kuri wa mugambi we yavuga yuko ari wo muri kazoza ariko aragerageza gushira mu ngiro mbega wifuza kumenya nibiki byabaye wamaze kubona yuko turi mu kibanza nkuko twagerageje kubikwereka ku masanamu uri kurabona ndi kumwe na Fabrice Manirakiza ndaguhe ikaze kuri Indundi TV nahari watwakiriye murakoze cyane mumeze neza ndaryohewe inyuma y'igihe kirekire turasuye turahura je nawe cyane gose naguma ndakubona kuri social media ariko nkifuza kumenya aho umugambi ugeze twaraganiriye ubuheruka turaganira ku buzima bwa Fabrice ingene yabaye icitegerezo kurundi gwaruka yagenda aratanga message yahagaze kuri stage imwe yahagaze ko ivyamamare nka Obama n'abandi bagiye tandukanye Kamensi Burundi wa mugambi twibutse koko twayaza ibintu birebire nibaza yuko benshi nta nivyo bibuka umugambi wa Kamensi Burundi waje gute murakoze cyane Kamensi Burundi nishira hamwe Jensiri natanguje mu bihumbi 2016 iryo shira hamwe rero novuga ati nkuko mu byumva mu majambo yatanguye focus nini yiri muri tourisme mugabo bivanye nuko umuntu yagiye arabona yidebruya novuga ati harageze ahantu mbona ko mfise indoto yo kuba ku Burundi yo guterera mu gacumu kubumwe kiterambere ry'u Burundi niho rero novuga ati Uwiteka niwe yampaye iyo ntumbero yo kuyimvira ikijanye no kubaka ibigwati biteye imbere mugabo ikava cyane mu ngorana aba diaspora twariko turagenda duhura nazo najewe zanshikiye gose zo kurungika amafaranga yacu gasanga abo twayarungikiye bayakoresheje nabi bayatwivye bigatuma rero twumva umenga twanka igihugu rero bivuye muri iyo nzira kuvuga nabi igihugu kuri social media kuvuga nabi kuko niyo bari mwene wanya abigukoreye ntugende uvuga ati mwene wacu byitirirwa abarundi bose rero ndabona yuko ari ngorane cyane hanyuma ndavuga ati reka kwiyo ngorane ndayibona je ngende mbinyishu yayo nico rero naje ngaha ndavyiyumvira ko ngire Imana nyene Imana irampa iryo hishurwa mpitamwo gutangura kubaka ibisagara bya kijambere naho nk'iki gisagara turiko turubaka kitwa CSB Village Kamensi Burundi Village so Kamensi Burundi hanyuma Kamensi Burundi Village ntigiri tourisme gusa ahubwo haciye haba n'ikintu cyo kubaka neza cyane so ngaha rero nikigwati kiri ngaha muri quartier Miroir nkuko babivuze nikigwati ca kijambere kirimwe amazu 28 ayo mazu 28 rero
namazu ya kijambere novuga ati yakataraboneka ngaha mu Burundi abatugendera bose baravyivugira nkuko namwe mubibona canke bari ko baraturorera babibona zimwe zisa nk'iziriko zirahera rero iki aya mazu 28 ari mu bwoko butatu hari ama VVIP hari ama VIP hariho n'ama standard twihaye ikiringo kingana n'umwaka umwe gusa kugira tube tuzihejeje zose kuzubaka n'umugambi dukorana na banki y'uburara ariyo BHB rero uko dukorana twe Kamensi Burundi turaba developer hanyuma BHB ikaza nk'aba financier canke aba financial institutes rero baba diaspora bene wacu bari hanze canke n'abavyifuza bari ngaha turabakira turabubakira ivyo byose rero tugumye focus kuri uwo mugambi n'umugambi mvuga ati niwo wambere uriko je kubganje yo ndiko ndaraba uri kurashikana novuga turi kurashika ku tsitso giterambere ry'igihugu ati kubera iki urumva twabaye muri position yo kumotiva canke kwereka babandi barundi bacu bene wacu gukunda igihugu gutaha mu gihugu no kwinvestisa mu gihugu akarorero nuko aya mazu yose 28 tucyugurura kugira bazifate inyuma y'ukwezi kumwe gusa izi nzu zose zari zifashwe n'aba diaspora ico rero kikaca kibinzira nziza kubera baba diaspora bari hanze batanguye kurema kubera beshi novuga ati igituma banyizera igituma bipfuza ko ari genda bubakira nuko genda mu diaspora nabaye muri Australia mba no muri Australia imyaka 15 rero ndazi miruho bagira mu kuronka ya mafaranga ndazi ingorane bahura nazo rero sinoza ngaha ho kugira ukemure cya kibazo hanyuma zisubire muri ya matati za ngorane rero nico niyemeje ubu ndakira aba diaspora bose bipfuza ko ndabubakira abaruza ku giti ciwe arabashaka ko tububakira mu migwi ivyo byose ndabikora kanabafasha kuronka ingurane mu mabanke zo ngaha muri izi banke zo ngaha mu Burundi hambavu y'ico rero iyi projet urumva ni projet itanga akazi karenga novuga ati ku munsi dukoresha abantu barenga 400 urumva ni projet zohera dutanze akazi karenga 10,000 ivyo byose rero ni muri ryaterambere dusubiye ku yindi novuga ati ku rundi ruhande rw'iryo terambere infrastructure urabona ngaha mu Burundi imvura iragwa igatwara abantu turiko turaba beshi igihugu kigenda kiba gito rero ugiye kuraba nka espace twubatsemwo ni espace ntoyi twamenejinze mu kuja hejuru paraporo yo kwagura kandi ni kintu vraiment novuga ati n'igihenye n'icubahiro umuvyeyi w'abarundi aheruka ngaha yadushimiye kuko n'umugambi wa leta wo kugabanya aho abantu baba ahubwo turonka aho turima na kare urazi kuba ariyo politique ya leta turonka aho turima hanyuma abantu novuga ati twexploite hejuru rero iyi ni projet pilote ndifuza ko no kubaka imiturirwa amazu usanga geretse incuro 20 incuro kanaka kuburya abantu turonka aho tuba cyane abajene yego dusa nk'abatariruka cyane Fabrice hari wari wavuze ngo twihaye ikiringo c'umwaka ubwo duherukana nibaza sikera nahatari vuba gose mumaze igihe kingana gute mutanguye no mugambi murabona yuko wa mwaka mwiha muzohava muheza igikorwa cyatunganye cyose neza cyane twihaye umwaka umwe ubu turagejeje amezi 8 murabyibonera namwe ko kuvuga murasigaje amezi 4 durasigaje amezi 4 niyo ho kuyongera ko ukwezi kumwe ko bari mu makontrole kuko nkaha ya mabarabara mubona tuzoshira mu kaburimbi kandi tuzokwemanaja hanze dushiraho amakamera do surveillance nkuko mwabibonye ni gated community mu cyongereza bavuga ati it's the first Burundi is a gated community canke nicyo kigwati ca mbere cy'abantu bahurikiye hamwe cyubatswe ngaha mu Burundi sinovuga yuko bitageragejwe mu imbere yanje mugabo najewe ndanezerwa kuba mbona ndiko ndabishikako rero nk'ubu yo winjiriye hariya
ugusohoka ni hamwe bisigura wibera muri iyi nzu umuntu aje kukuraba bazobanza kugutelefona abasekirite hariya bakubaza ati araje kukuraba tumureke cyane ushobora kubivugira ati ndaryamye mubwire ko atariho ndi ego yes niko bimeze ubwo twavugana uno mugambi hari bamwe muri commentaire bavuze ati felicitation kuri no mujene ariko aragerageza kuzana ikintu kitamenyerewe bamwe bati ntigishoboka kuko izo ni nk'indoto Burundi ntushobora kubugira uburayi ukibona ivyo bintu nibaze yuko byabanje kukuba ko mu buzima busanzwe hari bamwe bavuze ngo yatwivye mugambi okay ni ikintu kiriko kirafasha igihugu no mu iterambere no gusa neza kw'igihugu ko bwawe izo commentaire murakoze wazifata gute muri wewe murakoze jewe hariho umuhizi yitwa Nelson Mandela nkunze gukurikirana niwe novuga ati ari mu byirore byanje hariho ikintu yavuze ati it seems impossible until it's done rero uwo mugambi ukunze kuko nk'ibyo uri kuravuga iyi project ukivuga hariho n'abantu benshi bavuze ataboni b'abarundi baje kwiba sivyo atabo ivyo ntibibaho none ubu bariko baraza basaba imbabazi barondera ya mazu kandi yarafashwe kandi yaraguzwe urabyumva rero twebwe novuga ati y'umuntu turiko turagira evaluation no kumenya niki gihugu cacu ibyo gihitiyemo so kuvuga twese ngo turabahizi canke ngo turabera abaza bavuga ibiryoshe bagakora bibi ni nabeshi urumva ntiboreka kwiyumvira yuko no bandi muri uwo mugwi mugabo nta uhisha umwotsi nziri kirasha canke umwuko nikiriko urumva baravyibonera asante sana Evariste wavuze ngo izi nzu mu kwezi kumwe gusa umugambi utanguye zari zihejeje gufatwa babandire bipfuza kino gikorwa yuko kibandanye canke nabo bagira baba mu nzu nziza nka zino byifashe gutega Fabrice uko byifashe nuko icambere cyo nkuko twagiye turabivuga hariho nababona ko bitoba rero bugiye ni project pilote no kwerekana ko ivyo bintu tubishoboka kuko jewe ndifuza ko abarundi babona ko sinovuga ati ko twasizwe mugabo babona ko ari intambwe kanaka dushobora gutera dushobora gutera rero ni inzira yo kubereka yuko dufise opportunity yo gushika kuri vyinshi kurusha ibyo babona muri iyo nzira rero novuga ati iyi ni intango ndifuza kubaka igitega ndifuza kubaka ingozi ngahi Bujumbura ahubwo mpamagariye abarundi abarabari ngaha abarabari hanze banyiture kuko hari izindi project nk'izi ndiko ndapanga ndiko ndategura novuga ati bazoba bambere hari icyo twita waiting list kubashira kuri list kugira yo opportunity nk'ibonetse baba ari abambere du contacting so ndabasabye ko bo kwitaba ko ati ndifuza kubaka ingozi Gitega n'ahandi hagiye atandukanye meme na Bujumbura twumve yuko no mugambi uhejeje ngaha Fabrice cyasimbira Gitega canke agira banze atunganye Bujumbura naye makartie uriko uripfuza kuja gusubira gukora kino gikorwa canke uza wari yumviriye deja uza wararonse bibanze urakoze kubera iterambere rikora ku gihugu cyose ahubwo twovuga ati ni gihugu cyose ari gihe uzosanga ngeze muyinga so nimba uri Umu Diaspora cyangwa Umurundi w'imuyinga ntibikubuze kunshikira uvuga ati shira kuri liste nayo ubundi novuga ati n'ubwa mbere je nagira ntangure kubaka izege aho biti Gitega mugabo murabizi mwese kwiterambere si twese tudyumva kumwe hariho ama challenges umuntu yagiye arahura nayo biba ngombwa ko umuntu ahera ngaha so urumva ko ni Gitega hari muri standby so ni hose ni gihugu cyose vraiment no tera kamo ko ababyifuza ko twobubakira iza ku giti cyabo canke muri aya ma project bo kwimenyekanisha tukabibafashamo ego ntivyoroshe wavuze ngo hariyo challenges kuko iterambere ntiryumva kumwe na bose kino kibanza si gito na hatari kinini cyane nko bivuze bivanye n'ibikorwa biriko birahakorerwa kuko hari benshi tuzi hari amakartier menshi usanga uzi harimo impangu zingana uko ariko ugasanga harimo inzimwe ugasanga handi harateye ibiti jardin nziza umuntu araryoherwa abayo kandi hari abandi baburaho baba kandi bafite amafaranga akamuna akahe ku bantu mwabaye hanze muzi ingene uburaro bugoye cyane kuri nosi iri kiraga icyo ndyoheregwera ni cyuko iyi project nkuko nabibabwiye ibirenga 90 ibice birenga 90 kwijana n'aba diaspora bafashe amazu rero akana karyo keza baba diaspora bene wacu bariko barereka abandi bo ngaha uko ibindi bihugu biteye imbere kuko hari abarundi
nibaza ko byari kugora canke byogoye kuvuga ati reka ngende mbe hamwe n'abandi muga kubera baba diaspora ari byo tubayemo bobo bafashe ya mbere urumva ni motivation ni mu nzira yo kumotiva abandi kubereka ati hanze nuko tubaye reka rero tubimenyere kuko nkaha icyambere bizana biraza ofete ni community kwiyumva namwe ico ni cyambere icya kabiri ni security rero urashobora kuvuga ati reka nibere muri hectare yanje ugasanga ahubwo ufise ingorane nyinshi zo kwiguma wikeka basubira kurusha ngaha rero aya gated community ugiye hanze izi za Egypt South Africa Dubai nuko babaye baramaze gutahura niryo terambere kandi nkuko twagiye turabivuga urumva nk'ikintu kijanye na infrastructure aho imvura iguye izi nzu zose zifise evacuation y'imyanda y'amazi zirikana novuga ati ziri mu nzira imwe ariko wa mwene wacu niyigirikirira kubakayo wenyene ubundi akaja hariya urumva kazoba kabaye akajagari kandi wibuka aya mazu yose arasa bwa bwiza bw'igihugu naho bubonekera nkuko twibonye kuri pancarte nibaza yuko kujya naje nayibona kuri social media nkagira nti ibi bintu ntibigiye gukunda kuko nkuko bivuze ati hari bamwe bavuga ariko ntibashitse ugasanga bavuga urukundo ariko muri bo hubatse inzigo ugasanga no mu bikorwa niko biri kuragenda bimera mugabo nkibona ino nzu agatima karanye ndagira nti bwa bundi wa musore ari karatera imbere ari karerekana ishusho ryiza ku gihugu hari bamwe badashobora kubaza yuko bigishoboka wavuze ku kijanye n'ukuntu umuntu ashobora kuba wenyene muri hectare nini yinya akumva nyene kafisa amahoro wa mutima abarundi turiko turatakaza twari dufise wo kumva ko tukubana mu rukundo n'abandi ariko umuntu akagira ati jenja kugora n'abantu gute ikibazo canje kica kiza mbega ko bino bibanza mwavuze yuko babifashe hari abantu baca bagira ikibazo mbega ni ama village abantu baza bagapanga kazara ya $1500 ku kwezi canke umuntu aba yaguze ikibanza aba yahejeje igikorwa giheze isuku rizogenda gute hano bazimenya canke muzobikurikirana murakoze cyane ubu n'umugambi ku by'ukuri twamaze ikiringo kirenga imyaka 3 mugiye ubonye igikorwa nk'iki menya ko kiyumviriwe cyane twamaze imyaka 3 turiko turabitegura kugeza yaho tubishira mu ngiro rero nk'aya mazu nayo bagura abo bose nakubwiye bazifashe baraziguze byensi ntibazanya makashi mugabo uko bikorwa hanze dukora mu cyo bita mortgage program rero banke yayindi nakubwira BHB niyi kibarosa amadeni ego rero nk'ubu yarabahaye amadeni kugera ku myaka 15 ya system yo hanze nshaka kugura akakamoto kandi nkazandariha buke bivanye na mikoro ufise urumva nicyo ni intambwe nini ya cyane yatewe rero kubijya n'abazozi bamwo nabo nyene urumva baba diaspora baca bitahira kandi ubaye ngaha is the same thing uko uba wibereye New York urumva nayo ubundi abo bidakundiye nabo ko bataha bakazipangisha abantu bakaronka uburaro bwiza ego Mega Fabrice kuronka bino bibanza ntibikugora nico kintu cyambere kigoye rero mu ma challenges novuga ati dukunze guhura nayo ni kijanye n'ibibanza ubutaka kubera iyi project ari ya mbere ubutaka ugasanga buri mu maboko y'abarundi urumva biracabagora gutahura imigambi nk'iyi mugubu biratuma kubera umuntu arabereka ibyo umuntu abamaze gushika ko bakavyumva bakabibona nayo ubundi jewe nta butaka afise rero biba ngombwa ko umuntu acarondera abo baba babufise bigasubira bikaba ngombwa yuko umuntu arondera leta kandi vraiment novuga ati leta turiko turakorana neza cyane kuko ndazi ko nibi nayo irindiye kubona ati reka rero turabe wa mugambi ko washitswe kurabona ko natwe bizodufasha gose kandi urumva leta nka leta mvyeyi canke nk'umuvyeyi kuyerekana ko abana bashoboye natwe narijya ari na leta nkozi uretse yuko ikiba na leta senzi ikiba na leta nkozi nibikogwa nabonye akajarde kameze neza ibibanza bimaze kuzura abantu twizere yuko nabijya bikorwa bimeze kujya anye bizohava biba hasi no hejuru kujya mu bibona ni kujyanye ni village muzoyisanga Fabrice Jembere yuko nza kugusaba yuko ni waduhuruhusha uza kutwereka hariya indani nashaka utubwire nko waruheje kuvuga ngo umukuru w'igihugu canke leta turiko dukorana neza twarabonye nyene icubahiro cuti buhari hagati ya Kamensi Burundi na nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye nubu igikorwa carangutse ujya mose cari giki ni ubucuti buri hagati y'abandi barundi bose ego
rero ico jewe novuga ati nezerewe ko nuko yarabonye ivyo dukora hanyuma aripfuza ko yohashika kuraba ko ari ivyo natwe urumva twaraye turatamba tubyumvise ko agira tugendere hanyuma araza turabimwereka ego ubucuti buhari n'ubucuti buri hagati yawe nawe nibwo nanje buhari yaje umujama wo gwaruka abenshi baragira bati urwaruka turakufise imigambi myinshi turangura ariko ntituragira ibako ryo kugira ngo umuntu aho utumire umukuru w'igihugu maze ashike mu kibanza o ntivyakugoye niwe wamutumiye canke niwe yiyumviriye kuza kuraba bino bikorwa niwe yavyiyumviriye kuko yarabibonye nkuko abandi bose babibonye ndazi project maze kubona benshi rero yarabibonye baratubwira ko ashaka kutugendera turamwakira ni nkuko n'ubu yovuga ati ndaje n'ubundi twomwakira mugabo hambavu y'ivyo novuga ati vraiment twararyohewe gose kuko yugendewe n'umuvyeyi urumva uwo n'umuvyeyi wa novuga ati n'umuvyeyi w'abavyeyi niko nabivuga urumva ni ibintu byatunezereye gose biraduha inguvu novuga ati binereka abantu ko turi seriye mu bye turiko turakora kuko jewe novuga ati niyemeje kuba novuga ati inkingi mu terambere ry'igihugu rero ibi akanakanu kanzirigiye mu byo nipfuza gushika ko kuri iki gihugu ego hari bamwe bagize bati uno mujeni yari yashatse yari bashatse kumurenganya iyo adatabagwa n'umukuru w'igihugu iryo jambo ngo yatabawe n'umukuru w'igihugu hari habaye ikiga Fabrice nimba atari bande mbo uko bimeze nkuko nababwiye iyi project canke iyi programa ni shasha muri iki gihugu rero kugira abandi bene wacu bavyumvuko biba bigoye rero novuga ati ntazibana zidakomanya amahembe hariho nk'abo wasanga dukorana wasanga tutabyumva kumwe si tu nk'iyi banke twagiye turakorana mwarana byiyumviye rero banke ugasanga uko turiko turakora ntituriko turabona umurongo cyo kimwe jewe nkagerageza kuvuga ati reka tugabura ibikorwa mwe mugume muri financing je ngume muri development ariko ugasanga biracanganye bashaka no kwinjira mu byo mutari mwavuganye ego hanyuma novuga ati leta iraseruka hanyuma iraduhanura ntazibana zidakomana amahembe none ibintu biriko biragenda neza ego je ndashaka ngo utubwire muri wa mugambi nyene nko kora bivuga inunzu wavuze hariho VVIP hariho VIP hariho na standard iyi nzu tuyiharura mu rugezo rwa iyi ni VIP izi rero ziri semi detached ni zibiri zifatanye izi rero zubatse muri are standard muri 600 meter square mugabo imwe iri muri are standard which is 300 meter square akaba ari inzu rero igizwe n'ivyumba bine icyumba kimwe hasi iyi side yo ngaha gusa iyi duharura iyi side yo ngaha tugagira icyumba kimwe hasi n'ivyumba bitatu hejuru no kuvuga ivyumba bine umuntu afise yabafashe yose nk'iyi yaraguzwe nyene yarindiriye ko tumuha urufunguro uvuze uko nibaza izo ziba ziharuye muri iyo hama iriya nayo bingana n'iyi canke ibingana n'iyi ijya ni are zitatu iyi nayo ni are zitatu haje ndabonye kino kibanza hari ahantu nko bisinze bipfunse umufuko urabonetse iki kibanza ndakironka kuranga mbo mainly kubera ahatwa iki kibanza novuga ati ni leta yagitanze rero yagitanze ku giciro gitoyi paraporo naho valere y'ibindi bibanza rero nk'iyi nzu yose igugwa imiliyoni 340 yose byose birimwo ubu no kubwiza ukuri yuko tembera muri mirwara ni wabona inzu ingana uku ushobora kuronka ku miliyoni 350 ucuzi yinda yigabanye gatatu uravyumva so aha rero sinokubwira value y'ikibanza gusa ni value y'inzu yose gusa ico womenya nizo nzu za mbere zizimbutse kubera kuva dutanguye kubaka valeri irenga ibice 200 kujana imaze kwiyongerako wa undi yayifata ubu bashobora kumwungukira ibice 200 kujana kugira bayironke aha rero nituranaheze ego nituranaheza nibaza yuko umuntu yaronka kanya muraza kudutembereza kugira ngo abariko baradukurikirana bashobore kubona wavuze kubijanye n'iterambere ku gihugu kugira neza igihugu yamacakubiri yarari mu mutwe umuntu mubwiye Burundi ati hamwe bicana bive mu mutwe umuntu yumvise Burundi yumvirize abantu nka ba Fabrice bazanye iterambere bumve nka ba Francine bariko barahiganwa hanze bakaba ba mbere
ndashaka uduhe gato message ko guharuka urwaruka rwiga kimwe ishusho rya Fabrice. Urakoze cyane ikintu no akamonotera urwaruka nuko icyo ubona ushobora gukora nk'inyishu muri community gikore. Icyambere cyo ntutinye ndasiye ngo ntutinye kubera novuga ati ni ihe agaciro sivyo ibyo ukora wumve kubikora unezerewe hanyuma umenye yuko uri kura pleasinga cyangwa uri kuranezereza wewe nuhoraho n'igihugu. Rero iyo tuvuze igihugu ushobora guhura n'abantu barenga n'ibice 70 kujana bakugwanya mugabo uyu umuntu akugwanya menya ko ari wakweretse ko ivyo uri kurakora ari vyiza. Rero icyambere no vuga ni cyuko iyo umaze kubona iyo nyinshi muri community ushobora kugira yije kuyikore atanu bundi urabiye ko ntuje mu bintu bya competition ngo kubera uri ari karakora ibi nibi no wewe jimbere usigizina kubera ikintu ngaha novuga ati ugwaruka dukunze gutwagwa nabyo nuko isi imaze gutera imbere cyane kuturusha yaradusize. Rero yo turiko turagerageza kuvyuka tuza kuyisanga muri ya intoxicated yisi muri za WhatsApp muri za Facebook bo badukoreye amatelefone twirabira iterambere ryabo kuri telefone ugasanga twatwawe n'ivyo nyine. Yego so notera kamo yuko dukora imigambi yerekana iterambere ku gihugu no ku bantu kuko jewe nama ndabivuga nk'ubu je yonje nkabona abamama imfuvye abapfakazi abakozi barenga 400 iyo bambonye nabo bararyoherwa cyane baranezerwa gose nanje rero bikantera ikigumba nkumva no kuranurira mugabo nkavuga ati nimba Imana yarankundiye kwibinda bikorako Fabrice siwe munyabwenge ngaha mu Burundi duse no muri diaspora siwe munyabwenge wenyine nuko yateye intambwe akarinda ahubwo nagize amahigwe Jesse nararinze mugangira nayo mahigwe muga hari abandi bandusha ubuhizi n'ubwenge bashobora gukora ibi nibo rero ndiko ndatera kamo uwo ari we wese reka mvuga ati come and see Burundi come and invest in Burundi Fabi imbere yuko je ninjira ku kabazo kanje gashaka gusa nakadutwara ku musozo wa kino kiyago ubanye gute na bano bavyeyi bano bajene nabonye ngaha aha ndafise abakozi barenga abo nkoresha bahembwa ku kwezi ndafise abarenga 15 hakaba harimo aba engineeri batatu nkacangira rero n'abagize amabiro abagize procurement logistic nkacerongira n'abakozi bandishira muri groupe ya kabiri ari bamwe nakugira barenga 400 bagizwe n'abavyeyi imfuvyi abapfakazi nkuko muza kuvyibonera n'abakozi beshe kabisa ego meruka kaba tubanye neza rero ego Meruka kubona kuri social media nko babivuze ati iterambere ryaraje none ibintu byaroroshe uri umutumire muri Burundi ni embassy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje gute nibikiga Fabrice niba atari bari murakoze cyane ukunyene mubona ibi nuko byaje uko mwaje mukambwira ati reka tuganiye turabaho ibikogo atubwiye bigeze kwa bigeze ntituwe twarabesha abantu niko nabo nkeka babo bararavye ati reka rero turabe bakabibona hanyuma bakavuga ati ko dusanze ari ibyo ingo rero tubwire natwe ukuntu dutera iyo ntambwe dushigikira Burundi dushigikira Burundi tuze dukore canke twinvestise muri ivyo bikogwa rero nagize amahirwe yo gutumirwa na embassy y'u Burundi muri Washington DC n'aba diaspora bagize bo muri Amerika ndetse no muri Canada nzojayo rero nzoba ndiyo kuri Burundi Day izoba ku tariki 3 z'ukwezi kw'indwi nkaba nzoba ngiye nyene kuvuga iri terambere ibi ndiko ndavuga no kubereka kuko hariho ikintu nibaza yuko gikenewe muri twebwe ukurinda uko kurinda ndakunze kukivuga kuko ngaha mu Burundi hariho ukuntu uzoza cyangwa ukabona bivanye na kakahise twagiye turagira ukamenga dushaka kujyana ugasanga umuntu akurabye nabo kacuvuga tujya mu ntacaka ashaka kungirira inabi sivyo ariko ivyo twarabisezeye ubu turi rero mu terambere iryo terambere rero umaze kubona ati burya
twarahinduye ingendo Okay. haba hasigaye uko kurinda kuvuga ati nimba ndiko ndaganira na mwene wacu ndamubwira uko ibintu bimeze tubihurize ko hatabayemwo gutinyana kuko kabisa akahise nikatugiriye neza mugabo akahise kubaka kazoza turi muri kubu Yeah. dushaka kuba muri kazoza keza ego umukuru wa diaspora y'abarundi bose Ego. niwe yagize ati Yeah. dukunda Uburundi Yeah. tugendera Uburundi Yes. twubaka Uburundi Neza tunabukundishe abatabuzi ego Fabrice nawe yodusigira ubuhe butumwa inyuma y'ubwo butumwa bwa president wa diaspora novuga ati nubwo nyene no kuhira kuko yaramaze kubwinjiramwo Fabrice ego nico nyene no kuhira ofe turumva hari ukuntu abarundi turi hanze canke tuba hanze canke dukorera hanze novuga ati twagize amahirwe ndaguciremwe nimwe mwihinduriye mwavuze ko mutaba hanze mukorera hanze ubu dukorera hanze wiwi Okay. rero nkavuga ati muri iyo nzira hariho amahirwe tugira uza gusanga bene wacu ngaha batagiye baragira ayo mahirwe nayo tugenda turagira na yuko turaronka access ku mashuri access to education tukaronka na access yo kuronka nkeka novuga ati amikoro aterereye kurusha abo ngaha rero nkavuga ati dutahe mu Burundi muze twubaka Burundi Okay. kuko birashoboka uwaduciriye inzira yavuze ati turi kumwe twese birashoboka nyene icyubahiro umukuru w'igihugu neza Evariste cyane Ndayishimiye ego rero nkavuga ati ndateye akamo aba diaspora iyi migambi bayitabira jewe ndi ngaha ndi play kubafasha nimba ari ushaka ko ndamwubakira hariho nabo ndiko ndubakira usibye n'izi project Okay. hariho abo mfasha kuronka ingurane mu mabanki usibye n'abari muri iyi project rero nkavuga ati biyumve ko ubu Burundi ari nyabagendwa guguruye nta wujyugwa Burundi nkongera nkavuga ati kuba jene nabo ubu bijya byose twibaza ko bidashoboka ubu birashoboka kubera iyi ni project ifise valeur y'imiliyaridi 10 jewe ayo mahera sije ndafise murantunga mu ntungane no kwigita ndigita umugwiza tunga atari ryaje mugaba ari rya twese rero ndi bugwiza tunga witerambere ry'Uburundi n'abarundi rero nkavuga ati nabo bajene ibi birashoboka rero imigambi y'iterambere tuyitabire ni byinshi ngaha muri iki gihugu cyacu dushobora gushikako tutoshikako muri Australia. Niko imezi kandi niko byama yavuze ati dukunda Burundi tugendera Burundi twubaka Burundi tunabukundishe canke tumenyekanishe ku batabuzi. Fabrice we yagize ati no gutera intambwe ukarinda niryo jambo kuva ku munsi wa mbere yamye avuga. Uyu ni wa wundi yanyise ryazina mukunda kunyita Young Legend. Sinzi cyo yabikuye ko ariko turaza kumenya byinshi inyuma ya kino kiyago nanjye nzobashikiriza ibyo yantekereye nk'umujene mugenzi wanje amaze gutera intambwe amaze kunkore ariko nawe uri umujene urakunda kwinywera za tequila urakunda za Jack Daniel wibereye mu mahanga ntuzi yuko Burundi bukeneye iterambere rivuye mu mufuko wawe canke ku mutima wawe uri kutegura iki mu kugira ngo Uburundi ejo ni wabona ubweretse abandi ntibaze bagire bati cya gihugu c'imipanga n'amasoro cya gihugu abantu bahana sumo wibaza yuko ibi byose yabishitse ko bigenze gute washoye kumva kino kiyago ariko nimba utashoye kubona ikiyago twakoze ubwa mbere ubwo yaga ku buzima bwiwe uraza kuraba muri description canke muri commentaire iri pinned uraza kumenya byinshi ariko ndashaka yuko twoyaga numwe mu bantu bari hano mbega inyungu ni yahe kwa bano ba diaspora bari kubaza gukora ibikorwa hano mbega babanye gute gumana natwe Yes nko kuri kurayibona twashoye kuyaga n'abagiye batandukanye ariko reka muri kano kanya nko bavuze yuko harimwe abavyeyi ndagize yambu kuri mwese ariko cyane mabuja hano ndabaramukiye mahoro neza meze neza turashima kandi abakore mu mino hama muri Kamenzi Burundi batubwiye ko harimwe abavyeyi harimwe abajene abavyeyi mbavuze mama naho na papa ari umuvyeyi ariko wavyakiriye gute kuza gukora kano kazi na cyane ko kaba kamenyerewe mu bantu b'abasore na Ntamawe n'Imana Jane jewe mu bisanzwe mba ahantu bita ku bumwe ni ngaha haruguru y'imiriware yego ku G10 niho mba yego ndubatse mfise abana 6 mugabe imbyaro ni 5 Imana yarampaye n'amahasa jewe kugira niyumvire kuza gukora aka kazi mva ndumu mama urabona ko nkuze ndafise uruvyaro rero maze kubona ko
ntiza atakazi mfise mugabo nkaba mfise amaboko nashimye kuvuga ati nkura amaboko mu muzu ndondera aho nsaba akazi cyanumva ati ngaha hari ahantu hari ikigo kinini cyubaka amazu menshi cyandaza ndahagarara ajya ku muryango sanga vraiment bariko barangaje aba engineer bo ngaha ndabasaba akazi vraiment barakamaye ntacyo bansavye nta n'igiture bansavye candinjira nyene cyasanga hari abandi ba mama benshi bariko barahakora candisanzura ndavuga ati bwa bundi nari naratanzwe nari naragiye inyuma y'iterambere basi candakora ico dukora rero ngaha dukorana n'abafundi turubaka amazu ico twebwe batwita abayede mu bisanzwe abayede maso duhereza abamaso isima amatafari amazi tukavoma tukabahama nabo bakabandanya bubaka ego vraiment je ngaha harantungiye abana nahaje mu kw'icenda abana bari bagira basubire ku ishuri agakaye k'abana narakaronse minerval narayironse vraiment n'abavyeyi beza vraiment baradufashe neza vraiment kandi rishira hamwe kuba bararizanye barakoze iciza cyane aba mama haradutunze haradufashije vraiment ego kubganje novuga ko hamfashije abandi benshi bakunze kuvuga yuko gwaruka ari indera amaboko atacu bamaze atarukuja mu buhumbu kumwe biyayura motwe Fabrice ukimubona wamubonye gute na cyane cyane ko yazanye no mugambi ego Fabrice je nkimubona nanamubonye mbere ntevye abo namenyere nkishitse nabonye araba engineer mugabo wewe nkimubona ukuntu yahaza bakavuga ati uyu niwe papa mu chef wo ngaha vraiment yaradufashe neza jewe nta kabikiwe ndamubona ko kandi twaranezerewe twararyohewe kuba yarazanye umugambi nk'uyu vraiment nkaha iwacu mu buterere haradutunze haratunze abamama benshi hari abantu batandukanye hari abasore hari abapapa mu bisanzwe ngaha nta muntu banegura n'ikimuga baragikoresha n'umumama yibungenze ngaha baramukoresha akahava uko yumva ari warushe bakamuha ibitamuvuna vraiment baradukoresha neza urundi gwaruka rureza amaboko ari go rutukisha urundi gwaruka uruhamagarira ikena cyane go bariko rugukurirana bashajewe ugwaruka no kuri rureza amaboko rutukisha abandi batariko bameze ndavuga ko bokura amaboko mu mpuzu bakaza nyamba boza nga cyangwa bakaja n'ahandi kuko iyi societe iyi company ira ahantu henshi bagakura amaboko mu mpuzu vraiment bagakora bakagira ico bakoze bakagira ico baruhiye niyo mpanuro mbona no bahanura hari abarundi bari hanze batinya kuza mu Burundi bazi ko bicika amasaso n'imipanga ari byinshi wewe nawe ubibona gute jewe no kuri kuva nkuze ntanganuko nta mupanga ndahabona nta rusoro ubu ndahumva nibaze twubaka igihugu cyacu cy'u Burundi dufatane mu nda ego ubu buzi burahari vraiment kiretse gusura ikigaba udashaka gukura amaboko mu mpunzi hari icyo usaba leta mu gushigikira imigambi nk'iyi ego je leta icyo ndayisaba mu gushigikira imigambi nk'iyi nasaba yuko bofata mu mugongo abantu bafise ubwenge nk'ubu n'ubumenyi nk'ubu bakabafata mu mugongo bakabaha inguvu nabo bakiyumva ko bafashwe mu mugongo bagakora kuko umugambi nk'uyu urakura abantu benshi mwibarabara benshi vraiment nk'imisore ngaha hariho imisore yahora mwibarabara mugabo ubiri ngaha hariho inkumi zahora ziyumvira kugira zironka amahera zigaca mu buhumbu mu yindi nzira mugabo ngaha zirahari aha nta muntu numwe batakira vraiment ndabashimire cyane ndabipfuriza n'ibikorwa byiza